Reka ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu Kristo mbahamagarira ku kigo mu gitegurirwa n'umusuku wanyu Claudine Haburimana ari mu ntara mvugabutumwa ya Sororezo aho kwishingiro nyene rya Sororezo. Reka rero mbahamagariye ku cigwa bana mwumvire abavyeyi, reka tumanze dusenge. Uragororoka mwami Imana yacu, wewe ugira neza, data mwiza ugira neza. Iki cigwa tugiye kongera kwibukanya nk'abana bato yuko tukwiye kumvira abavyeyi, ubane natwe. Abana batumvira abavyeyi dore kongera kubumvira, turavyatsa Imana biciye muri rya zina ry'Umwana Yesu Kristo, amena. Tugiye kurabira hamwe amajambo avuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu, ni gusubira mu vyagezwe 20 ku murongo wa 18 ndageza kuri 10 kuri 20 canke 21. Ibyo umwana w'intabarigwa, umuntu niyagira umwana w'intabarigwa w'ikigaba atumvira se na nyina, naho bo mukubita agakomeza kutumva se na nyina, baze bamufate bamushire abakuru bo mu gisagara cyabo kw'irembo, baheze bababwire abo bakuru bo mu gisagara bati, uyu mwana wacu ni intabarigwa kandi nikigaba, ntakunda kutwumvira, n'umunyangeso mbi kandi yama aboregwa. Abagabo bose bo mu gisagara cyabo bose bamwicishe amabuye uko azabe, ariko mukura ikibi hagati muri mwebwe. Abisirayeli bose bazovyumva baheze batinye Imana itubabarire. Hano tumaze kumva mu gihe cya kera Kristo ataraza, bane beza ukungene bahana abana batumvira. Uwo mwana umuvyeyi yaramuhanuye, mwana reka kubikigaba, mwana reka kugira imico mibi, mwana reka kutumvira, mwana reka kuboregwa, mwana gira imico myiza. Uwo mwana yananiye abavyeyi bana beza, uwo mwana bace bafata abo bavyeyi ba kera bo mu gihe cya mbere bagaca bamushira ngo abakuru bo mu gisagara, ngo bagaca bavuga umwana wanje nikigaba. Uwo rero n'umuvyeyi bana beza, uyu mwana wanje aratukana, uyu mwana wanje ntiyuba, uwo mwana n'umunyangeso mbi. Ico gihe mwibaza ngo baca bakora iki? Baca bamwicisha amabuye. Bana muhora mubona iyo muvuye kw'ishuri, iyo mugiye kw'ibombo, iyo muri ko murakina, uwundi mwana agakinisha ibuye akari gutera, urarira ukavuga ati yo ndababaye, aranteye ibuye, ukarira ukababara. Ca wibaza rero mw'ico gihe ngo uwo mwana bamwicisha amabuye, wibaze amabuye akarinda kwica, waravye ibiraso, warakomereka kubera waba ngo uri umwana utumvira. Ngo hariho rero abana mu by'ukuri batukana, abana batukana vya bitutsi vya bindi murabizi bana, ibitutsi bibi, ibitutsi ntovugira hano, ibitutsi muca mubibona niyo mubitukanye ugasanga mama wacu yagukubita cyangwa undi muntu yumvise bitukanye ngaja gukubita. Abo bana rero barabaho, wewe utukana bihebe mu izina rya Yesu, haleluya. Ugasanga hari abana bafise imico mibi. Abana bafise imico mibi nabahe? Niba abana umuvyeyi abwira ati uyu munsi nze gusanga wayize, agasanga umwana ntiyize agumya yerera. Babana bafise imico mibi, umuvyeyi amubwiye uze kuvoma agasanga ntiyavomye. Babana bafise imico mibi, ugasanga uwo mwana mu vy'ukuri ni umwana mu vy'ukuri nyene, umwana w'imico mibi. Ugasanga abana bibigaba, abana bibigaba barabaho. Usanga wowe uri kigaba, ugasanga canke nuri kigaba. Abana rero bikigaba, abavyeyi kenshi bama babakubita, bana beza, genda musome hariya anye, genda musome hariya anye muri mu migani. Tora Bibiliya abana beza, mutore Bibiliya mugende gusoma hariya mu migani mu migani 19 ucuraba ku murongo wa 18. haravuga ngo hana umwana wawe igihe cy'ivyizigiro kitararenga, ngo ariko nutwe n'agashavu ngo umwice. Ico usanga rero umuvyeyi yagiye gutora agakoni ni keza abana, yoba ikigaba umuvyeyi hajya guhanye. Uhoraho yabwiye umuvyeyi ni gufata agakoni akaguhana, mugabo ngo rero akaguhanana
urukundo. Kajya gakoni ni keza. None aka gakoni gafata abande bana. Kiriya gihe ngo bace bafata ngo bakabajara bakabishira kuri wo mu gisagara. Bakabahana bakabicisha amabuye. Ariko muri kino gihe siko biri umuvyeyi aca afata ka gakoni twumva akaguhana. Hajya rero mu gihe wabaye ikigaba. Mu gihe mu vy'ukuri wabaye ntabarigwa umuvyeyi araguhana. Hari abana batumva. Umuvyeyi akakubara ati ugasubira gukora icyo kintu ndagukubita. Wa mwana akongera akagikora agasubira akagikora. None umuvyeyi azoca aguma agufata akurekerana cyafata ka gakoni twayumva akaguhana ukaje utangura ukarira kubera iki wabaye utumva. Mu babana beza bumva. Tugiye kuraba hariya muri Kuvayo 20 naho turahabona abana beza ni ryabwe mu mabwirizwa 10 Imana yaduhaye. Murayazi ni amabwirizwa 10 Imana yaduhaye mu by'ukuri. Aho abana muri Kuvayo 20 aho abana bakwiye kuba abana mu by'ukuri bubaha abavyeyi. Mu gihuzi yuko utari umwana wubaha umuvyeyi, wumve yuko ntabwo ugiye kuragwa igihugu c'isezerano. Umwana yubaha umuvyeyi niwe aragwa ca gihugu ngo c'isezerano, ca gihugu c'isezerano. Hano ku murongo wa 12 niho hari amajambo meza. Ku murongo wa 12 hano muri Kuvayo haravuga ngo mwubahe so na nyoko kugira muze murambira mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. None ga mwana nimba utubashe so na nyoko igihugu Uhoraho azoguha uraciteguriye? Ntigikunda. Abana beza mwubahe abavyeyi banyu. Ongera mufate Bibiliya, ongera muzingurire bane beza. Dusimbire hariya kandi mu Banyefeso 6 ku murongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse. Mwubahe so na nyoko, ico nico cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano. Haleluya. Abana ni beza. Mwumve yuko ngo mukwiye kubaha so na nyoko, mukubaha abavyeyi banyu kuko ngo arico cyagezwe. Ni cyagezwe. Aha rero nimba utubaha so na nyoko ntabwo uzoshobora kuragwa igihugu gihoraho. Bana rero mukwiye kumvira abavyeyi, nivyo vyiza. Umuvyeyi ukamwumva. Umuvyeyi arashobora kukubwira ati nza gusanga wakoze iki, ugaca usanga mu by'ukuri hariho abana batumvira abavyeyi. Ugaca usanga nimba umuvyeyi ntagututse atoye inkoni ati reka maze ntore inkoni ndagukubite, ugaca ugenda uramutuka ngo jewe gwimama, ngo jewe utukana ntazoraga ubwami bw'Uhoraho. Igihugu c'isezerano ntabwo azokijamwo. Umwana w'ikigaba, umwana atumvira, umwana akunda gutukana, umwana w'imico mibi. Reka tugene ongera tore Bibiliya mwana mwiza, twongere dusubire hariya mu Migani 13 havuga ngo umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero nziza, nase ngo ariko umucokoranyi ntiyumvira igihano. Ngo wo rero umwana w'ubwenge ivyo akora ashira umutima mwiza ku gutozwa indero nziza nase. Bana beza, abavyeyi baratugurira impuzu, abavyeyi barakatugaburira, bakatugurira amakaye, uniforme, tukaja kwishuri, tuvuye kwishuri dushika tujya. Abavyeyi bacu ni beza, abavyeyi baradukunda. Abavyeyi babone iyo tubasavye bike, iyo tubasavye papa unzanira imombo, papa unzanira igiskuti, papa unzanira umukate, mama unzanire umucungo, unzanire umuhwi. Abavyeyi barabituzanira, baradukunda. Reka rero kuza turababaza abavyeyi bacu. Aha rero niwemera ugatozwa indero nziza n'abavyeyi bawe, bizotuma mwishuri umwana w'ubwenge, bizotuma urazirenda. Babwire bana beza, ushobora kugenda hano kumva ngo urujya rwana ruratukana, ngo urujya rwana n'urwana rw'imico mibi, ngo urujya rwana ntikumvira. Uca wumva gute? Ariko iyo bavuze bati ujya mwana n'umwana mwiza,
ni umwana w'imico myiza, ni umwana akunda kumvira se na nyina, uca wumva ibiro, uca wumva uryohewe, uca wumva aho uri ufise ibiro ukavyibuha. Ariko iyo bavuga ngo urya rwana n'urwana rubi, ni ibintu bibi cyane bituma wonda. Bana beza, mwumvira abavyeyi. Iyo umuvyeyi akubwiye ati gutukana ni bibi, kuba ikigaba ni bibi, kutumvira ni bibi, umva uwo muvyeyi aba ari umuvyeyi mwiza. Muba abana basengera abana abavyeyi, abana basengera abavyeyi, mukavuga ati Mana warakoze kuma umuvyeyi aranyigisha, arangaburira, aranyigisha ijambo ry'Imana. Haleluya, amena. Abana beza ndabakunda. Hano mwongera mutore igitabo nyene aho nyene mu Migani 12 haravuga ngo ukunda gutweza indero nziza aba akunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa aba ari ikiyingiyingi. Ijambo ikiyingiyingi, bana beza, ibaza umuvyeyi wawe ari kubwira. Bana beza, mubaze umuvyeyi wawe ijambo ikiyingiyingi. Ni mu Migani 12 ku murongo wa mbere. Ukunda gutozwa indero nziza aba akunda ubwenge. Uri umwana wumvira, ubwenge bukugumako. Haleluya bana beza, Imana ibagirire neza. Muberera abana mu by'ukuri bakundwa n'Imana, abana bakundwa n'abantu. Murabe Yesu, ndabatereka kuri kamwe rero ka Yesu akiri umwana muto. Yesu ngo yakura ari umwana ngo ashimwa n'abantu. Urabona abantu ngo bagashima Yesu, ngo n'Imana ikamushima. None bibaza Yesu byari bigiye gute? Yarumvira abavyeyi. Yesu yari umwana mu by'ukuri yumva impanuro z'abavyeyi. Mwumve, reka ndabarimbira kari nimvo gatoya mwumve. Kari mukavuga ngo Imana ikunda utunyoni tuba muri iyi si, ukwikunda utuntu duto zikona jinkunda. Irangunda zikona jinkunda, ukwikunda utuntu duto zikona jinkunda. Imana ngo irakunda utuntu duto, niko umva n'abana bato Imana iradukunda. Bisaba rero ngo dukure turi nka Yesu yashimwa n'Imana, agakura ashimwa n'abantu. Murabe rero ngenda abatera agakuru kamwe rero. Bana beza, muntega amatwi. Umwana yumvira. Umunsi umwe nagiye ahantu, hama ngiye aho hantu sanga abana mu by'ukuri umwana yumvira. Nyina wiwe yatanguye aramutuma ahantu ku gasoko, aragenda nyamwana, agiye nyamwana aragaruka. Burya rero nyina wacu amubwira ati yo nayibagiye, burya rero nabiwe gutuma n'umunyu. Wa mwana acavuga ngo zana nongere ngende. Burya rero wa mwana acongera arasubira ku gasoko. Erega burya rero kubera hari abashitsi aho hantu, burya rero cyasanga umushitsi umwe hari ibifungurwa adafungura. Muzi vyabaye bisheba ngombwa ko n'ubundi hongera kujayo gasoko. Wa mwana nyina wacongera amarago wihangane ngongera usubire gasoko. Wa mwana atora amafaranga agenda gusoma ivyo bintu uwo mushitsi atafungura. Maze wa mwana kabaye gatatu. Wa mwana niho yacha asubira ijya gatatu mu gasoko, kandi ako gasoko ni kari ka hafi, yaragena nk'iminota nka 20 canke yagiye aravuguta nk'iminota nka 16. Burya wa mwana mutumye gatatu mu isoko. Bahejeje gufungura babashitsi, acafata amasahani arayoza, acaza kubwira mama ndagiye rero ku bandi bana ndagiye gukina. Mbega mama wiwe yo cavuga ngo oya ngo we ntugende, gacamura ati genda. Burya rero acamubwira ngo kubera nagutumye kenshi ejo nzokuzanira akantu najya mu soko. Murumva abana beza, umwana mwiza yumvira anezereza se na nyina, bigatuma se na nyina bamukunda. Ntimukunze kubibona? Umwana w'ikigaba rero nawe ndabatera inkuru. Umwana w'ikigaba uzubona iyo papa wazanye mama we cyangwa azanye tuntu uzumva ngo wese ndaguha, wowe wagavye we ni wakoze kwacitangura gushavura nje ngo mama ngo arango ntama ngo ntibankunda, kandi ari wewe wabiteye. Reka remba hamagaye abana kuba abana b'imico myiza, mukure nka Yesu, mukure nk'abana abavyeyi bishimira, abavyeyi usanga babanezerererwa
abana badatukana, abana batuka abavyeyi ntibazoja mwijuru, abana b'ibigaba ntibazoja mwijuru. Nimushaka kuzoja mwijuru muhoberane na Yesu, nimushaka kuzoja mwijuru mubone abavyeyi banyu, nimushaka kuzoja mwijuru mujye ivyamwa, hazoba hari ibintu vyiza vyigomwe bibereye bishimwa n'Imana, ibintu mu by'ukuri kugira kuzogitunda cyo mwijuru wamure ku giti ukabuze yuko uri kigaba uyumve ibyo ntabwo uzobishikanako. Reka rero muba abavyeyi abana beza munezerereza abavyeyi kuko abavyeyi baradukunda. Nta muvyeyi akubita umwana atakuseje ego. Hari gihe usanga umuvyeyi abana bafise abavyeyi bakara, iyo ufise abavyeyi bakara ukwiye kuzura musengera ukaja mu cyumba ukavuga ati Mana umuvyeyi wanje arakaze mukura agashavu, umuvyeyi wanje arakunda kunkubita, ariko manzura bigituma umuvyeyi agukubita. Nimba uwo muvyeyi ego ndahamya umuvyeyi akunda gukarira abana ata mpamvu atanyanduruko, nabo mu by'ukuri abo bavyeyi basengeye mwana Imana izomucisha bugufi ntazosubire kugukubita. Haleluya, haleluya abana beza. Reka rero Imana ibagirire neza abana beza, yongera Imana ibahe kongera kumvira abavyeyi. Ubu bigaragara yuko turiko turigisha abana umenga bakiri bato cyane. Nahereye ku bana bamaze guca ubwenge, bamaze gutahura gutandukanya ikibi n'iciza, gushika ku muntu wese azi yuko akiri mu rugo rwa se na nyina, witwa yuko ukiri umwana mu gihe gitaha. Wumvire ukunze gusanga abasore benshi mu by'ukuri iki kintu menga ntikibaraba, ugasanga mu by'ukuri abasore ntibashobora kumenya yuko bakiri abana mu rugo kwa se na nyina. Basore namwe bigeme namwe mukwiye gutahura neza kumvira abavyeyi, kandi cyo cyagezwe ngo kiri mu isezerano ry'Uhoraho. Mukwiye kumvira abavyeyi kuko mu by'ukuri niko kuzoragwa ca gihugu c'isezerano. Nimba utubaha umuvyeyi hano muri ino si, ubwami bw'Uhoraho nabwo zigera butaha. Inshingano ya mbere rero musore mwigeme ni kubaha umuvyeyi wawe, bizoguha gutera intambwe yo kuzoba muri ca gihugu c'isezerano. Kandi kanatsinda ntabwo uzoshobora gushika ku ntambwe yo kubaha abandi mu gihe utubaha abavyeyi bawe. Ngwino rero inama nziza abavyeyi baduha, inama niba wa musore umuvyeyi kubera tereka kuboregwa ni bibi, ufate nkuko ari bibi heba izo nzoga. Nimba wamwigemewe umuvyeyi wawe akubwira ati reka gusambana, reka gutukana, reka kutitwararika ibikorwa vyo mu rugo, wumve yuko mu by'ukuri umuvyeyi wazoba gukunda, ntabwo azoba akwanka. Ariko regiye ko bigaragaza kenshi usanga ivyo bintu menga abo bantu bageze muri iyo migero menga ntabwo bashobora kutitwararika, bigatuma mbere abavyeyi batanubwizigirwa ku bavyeyi babo. Usanga kenshi abana benshi ntibasabizerwa ku bavyeyi, ukaca usanga umuvyeyi ahera itarike ya mbere urufunguruzo arujana biva ku kigwi cyumba, yanka yuko umwononera musore, yanka yuko umwononera mwigeme, akama yigendeza ku rufunguruzo. Udusanga bibabaje ukumva umuvyeyi arira avuga ati mbega urufunguzo rwanje narutaye gucyumba, narutaye bigenda gute? Ariko yabwigendeje ko mbega uri umunyamabanga wa muvyeyi washobora kuzeza ati mbikira urufunguruzo. Nahawe kwikebuka kugira ngo nubundi tuba abana beza tuzoshimwa n'Uhoraho. Kandi naho umaze kuzogera muri zabukuru by'abavyeyi barahezagira canke bakavuma, usanga biteranye n'intuntu. Umuntu amaze gushika mu rubigero runaka, Imana yamuteye iteka, ariko ugasanga umuvyeyi wiwe mu by'ukuri nashobora kumurera, umuvyeyi wiwe nashobora kumubaha, umuvyeyi ugasanga bayeho mu buzima bubi. Mwiyumvire bantu b'Imana, ugasanga reka ndababwiriye inkuru ibabaje. Abavyeyi babiri barashobora kurera abana 8, abana 10, abana 11, abana 6, ariko usanga abana 8, abana canke 10 birabananiye kurera abavyeyi babiri, bikabananira abavyeyi bakabaho mu buzima bubi. Murumva ko kaga, murumva ubwo bukene, murumva ko kuntu kudafisyoza. Reka shimira abana benshi bitaho iyo abavyeyi bamaze kugira mu zabukuru kuvuga ati ingo tubane, bakabarera. Imana ibagiriye neza. Nawe wowe utarashika kwiyo nshingano usabe Kristo agushoboze. Umuvyeyi yabareze muri abana 8, arabarera muri ari babiri, mwebwe abana 8 mu mitashobora kurera umuvyeyi wanyu. Imana ibagirire neza kugira ngo n'ubundi abo bavyeyi natwe tubanezererego nk'uko Imana yabaduhaye, maze cya gihugu
gihora tuze tugitahe. Nijye sabiye abana mwese muri rusange, reka dusenge. Urakoze kandi uragororoka, wongere uduhe kongera kwibuka nk'abana gukora ibikwiye bishimwa nawe data ngo Kristo byamugendeye, maze uturinde kuba abana b'ibinyangeso mbi, ahubwo uduhe kuba abana bagaragarira Kristo, maze aho tuzoba turi hose, haba ku mashuri, haba mu bikorwa dukora, abana bamaze kwisununura